nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Nahazwa mukama. Muri rya minsi Yesu aja mu gisagara citwa Nahimi. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe ngo atere kw'irembo rya nyagisagara. Hawana nabikoreye umupfu, nawe agasangwa yari umwana w'ikinege kandi nyina yari yarapfakaye. Nyamupfakazi aherekejwe n'abantu benshi bo muri kino gisagara. Umukama ngo amubone amutera imbabazi, amubwira ati ihorere. Araheza yegera icugi aragikora. Abarira bari bikoreye barahagarara. Avuga rero ati, wa musore we, ndagutegetse vyuka. Unori yapfuye acara vyuka, aricara acatangura kuvuga. Yesu rero amushikiriza nyina wiwe. Bose bagwa mu gahundwe bashemeza Imana bati, umuhanuzi mukuru yaserutse iwacu, Imana yaramukije igihugu cayo. Iyo nkuru ikwira Ubuyudeha bwose n'ibihugu bibangikanye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi muri rya kete rya mbere Paulo yandikiye abakorenti, turazirikana ingene adufasha gutahura ibijanye n'ubutandukane bwacu nk'ingabirano. Mwumvise ingene agira ati mu muryango w'abakristo habamwo ubutandukane, aho usanga hariho abatumwa, hakabamwo abahanuzi, hakabamwo abigisha, hakabamwo abashobora gukora ibitangaro, hakabamwo abashobora gukiza n'ibindi vyiza byinshi usanga biri mu bantu mu buryo butandukanye, kuko nkuko yabivuze nta numwe usanga umenga afise vyose. Haba hasigaye rero gutegera, nogira nti ikiruta ikindi. Yamaze kukivuga mu ncamake mu ntango y'iki gisomwa twasomewe, aha twereka yuko izo ngabirano zose Imana irazitanga kugira ngo zubake umuryango wose, zubake ubumwe bw'umuryango wose. Ico kintu mugabo cama catugoye nkuko tubona vyashikira abanyekorenti, kumenya kwakira ubutandukane bwacu. Ubwa mbere uko umuntu wenyine ategerezwa kwiyakira, akikenguruka, agakenguruka Imana mu vyiza abona afise mu cari, utamenga anungwa nabi nico abandi bari, ugasanga ahindukira gukengera icari. Ariko kandi hari indi nyifato yindi iri ku gihushane ciyo kandi ishika kure habi. Nuko kandi ushobora gusanga hariho abo wasanga bafise nk'ingabirano, izi ngabirano zituma baseruka cyane imbere y'abandi. Ugaca usanga kagatima kubwishime n'ubwibone kaje gukorera mu vy'Imana, kagatuma umenga ivy'Imana tugomba kubikoresha kugira ngo twiyumve cyane, tuje hejuru y'abandi, tubaganze mu vyiyumviro, tubategeke bambe bakurikira twebwe. Twame tugomba kuba abakonsulta muri vyose, aba specialiste. Muri iyi minsi akantu kose gakomezomba ngo rondera umu specialiste, ngo rondera umu consulta. Gacu usanga mugabo hari abantu bagomba kwigira abakonsulta muri vyose. Umuntu yibaza yuko ashobora vyose, nukwihenda cyane, aca sanzara, yicwa n'ubwishime, ntiyigere ashika ku kintu na kimwe ngo agishitse neza, akinoze ngo yumve ko ahimbawe, ahaza akanyamuneza ko kumva icari n'icamaze mu bandi, akaca anaruhisha n'abandi, agasanga mbere wenyene ntakimenya kwitungisha
ingabirano y'ubutandukane bw'abandi. Ico kintu turakeneye kugitahura gose, mu buryo bwinshi. Twari dukeneye kugitahura nk'ubu ubwa mbere twebwe abarundi duhereye mu vy'amoko, tukagitahura neza tugiye no mu vy'imigambwe, tukagitahura neza tugiye mu vy'ubutumwa mu ngabirano zitandukanye, tukagitahura no mu bindi bintu vyinshi tubamwo, kugira ngo biduhe ubwa mbere gukenguruka ico turi, gukenguruka ico turi, kandi n'abandi mu muryango tukimenyereza gukenguruka uwundi icari mu ciza arimwo, mbere tukamenya guhana ikibanza kugira ngo umwe wese ingabirano Imana yamuhaye ishobore kumuha kumva iteka afise mu bandi, no gushobora rero kugirira akamaro abandi, ariko kandi nawe nyene akaboneraho kwimenyereza kubaha ingabirano y'ubutandukane bw'uwundi no kuyikibanza mu buzima basangiye. Nogira niryo banga ryo gushobora kubaka umubano, kuko biraryoshe twese ko tugira ingabirano, ni vyiza cane, ariko kumenya kuzikoresha ngo zubake umuryango w'abakristo, zubaka ubumwe, kuko umukama azitanga kubw'ubukiriro bw'uwazihaye ukwiwe, ariko kandi n'ubukiriro buguma bufatanya n'ubukiriro bw'umuryango, n'ubukiriro bw'umubano, n'ubukiriro bwa communauté religieuse, n'ubukiriro bwa communauté sacerdotale, n'ubukiriro bw'umuharu y'umunaka, n'ubukiriro bw'ubutumwa kuri Radio Maria, n'ubukiriro bw'umwumwe. Hari abantu bibaza yuko bazokira bonyene, bikiza ukwabo bonyene. Ku Mana ntibikunda. Nivyo umwe wese mubaza ukwiwe, mugabo irakubaza muri uko kubaza ukwiwawe ico wamariye abandi mu ngabirano no mu butandukane yaguhaye ukwiwawe. Babantu rero usanga umenga bakunda kujaho bakizika mwivu ngo nuguca bugufi, bakanka kwakira ico bari, wamusaba ikintu kuko umaze kuzirikana mwe rimwe ikintu kiza mbere gikora neza gusumba n'abandi, akaguma yihamba mwivu ngo yango birandengeye ntavyo noshobora, ngo yabijya ngo ni vya masera, ngo ni vya patiri, bijya ngo ni vya nakari hari imbere. Sivyo na gato. Babantu bandi nabo nyene yinjira mu kintu agaca yugariwe, agaca agira ati aha ni jewe nta wundi muntu abishobora, nta wundi muntu abishobora. Sinzi umukristo yigeze kuja ahantu mu mugwi w'ubutumwa, arabukora neza, arabuteza imbere ku buryo patiri mukuru aje ariko aragendera imigwi araba ingene ubutumwa bugenda, yumva arahimba, waramukengurukira ati vy'ukuri warabigize neza. Aca ari hayagiza ibigo pati narabikoze neza vraiment, ntuzi ingene ntaraza ngaho ingene ibintu byari bigowe. Abo nkuko umenga iyo utahaza nta wundi muntu ari gushobora kuhaza. Bya bintu byose badutereka mu bintu ugaca wumva umenga urahuzuye hose, ntiwigere wumva yuko umenga urahakeneye abandi, muhasangira n'abandi. Kubera kutamenya gukenguruka ingabirano y'uwundi, ingabirano y'Imana iri mu wundi. Biraboneka mu kungene twakirana n'ingene dusangira ubuzima bw'umubano, ubuzima bw'ubutumwa, ubuzima bw'ibinabiriya vyose umukama aduhurizamo. Ikimenyetso cya mbere kivyerekana ni ingene tumenya kumviriza uwundi, kandi kumviriza uwundi utagabirije bwa mbere guca umutora amanegugwa, utagabirije gusanga umenga wamaze gutangura kubaka ikintu cyo kumusumaca, cyo kumumaramaza, cyo kumuponda, cyo kumuhidikiriza mu bandi. Banza wumvirize neza, uzohava usanga uri kurazimya ikintu Imana yagira guhezagize, ugasanga umenga ntiwigera wumviriza umuntu ngo aheze icyumviro ciwe, cyangwa ugasanga umenga wamubona umenga iki wawe ni coco, ntushobora kwemera kundi yo kunganira akabogora iki wawe, akacuzuza akakiduza akagiteza imbere. Aho abantu bamaze kuvyumva uko, usanga umubano uryoshe, umubano umenya kubwira uwundi uti merci. Ari abana ku kantu kananira,
gukenguruka uwundi kinaza ico kintu ciwawe ni ciza, ndumva umenga ni ciza gose gusumba ico nari niyumviriye, urakoze. Ibyo bintu bikananira abantu ugasanga urongoye abandi biramunanira ingene yo bibwira uwundi arongoye. Bongo afete ngo najana navyumviriye gusa nuko ngo ntari bwashore kubivugana, naretse ubanze ubivuge. Oya ntavyo wari wabonye. Kenguruka ahubwo. Kenguruka. Ngo nubundi ngo narinje kuza kuri ico cyumviro ngo nuko waciye utawe gucuvuga. Oya. Kenguruka. Menya gukenguruka icunda ari hafi yawe, sukumenga aca kuja hejuru, ahubwo hari wundi ubukengurukiye yaretse kikamanuka iwanyu giciye mu kungena uwundi atandukanye nawe. Cyane cyane nakaryo keza kugukebura abantu b'abakuru bama bibaza yuko bashobora gukonganiriza ingabirano zose muri bo. Oya, mukuru ntafise ingabirano yo gukonganiriza ingabirano zose muri we. Oya, afise ingabirano yo kuzumviriza, ahubwo mbere no kumvisha undi ati wewe bwabundi uri mwiki kintu, akagira ingabirano yo kuzegeraniriza mu kugira ngo zuba kubumwe, mugabo ntafise technicité y'ingabirano zose. Ibikunda agashobora kumva ati iyi ngabirano yiwawe mu ntumbero nyamukuru twese duhurira ko turabira ko tugenda tugana, l'objectif principal tugenda tugana yoca ngaha igatumbera ngaha igakora neza. Ivyo arabifise, mugabo kwinjira mu bintu akamenya ati byose bikora uku, akabazi informatique, akabazi ibintu vya comptabilité, akabazi ibintu byose by'amategeko n'amaruwaje yavyo, ntibikunda. Dusaba kama kugira ngo aduhe ahubwo iyo ngabirano imwe muzo paravuze muvise ngena sango rondera gwingabirano isumba izindi. Ahari yavuze rero iyo ngabirano y'umuntu azi kumviriza neza, akegeraniriza ingabirano mu butandukane bwazo mu ntumbero imwe, zikubaka ikintu gikomeye, zikubaka abazifise, zikongera zikubaka ubuzima basangiye hamwe, ubuzima basangiye hamwe. Ejo tuzomwumva abandanya tuyagira ku zindi ngabirano zisumba izindi, ari nazo ziza zikaryosha zigakomeza za ngabirano dufise zitandukanye. Aho ushobora gusanga uyu biserukuku undi bigaseru, mugabo twese hari zo tegerezwa guhurirako. Tuzozumva neza azituyagira ejo, nibitawarana no kumbure n'umunsi mukuru, baza ko atamunsi mukuru hambaye uhari. Izi ngabirano rero bijya byose ntitubone gusingabirano z'umutima, tubone n'ingabirano z'ubwenge, z'ubuhinga, zo kumenya gukora ibinabiriya bimwe dukunze kuvuga ngo nakafise impano. Impano zawe uzakire mu gukengurukira Imana, kandi wumve ko zirimo ikintu Imana yagombye kugucisha ko, ngo iguhe ijambo, iguhe iteka mu bandi, ariko kandi ukamenya no kumbaha impano z'abandi, ingabirano z'abandi abaye nabo bafise, tukumva yuko igihambaye nuko dukoreranira tugatezanya imbere mu kungena umukama ashaka umuryango wabiwe. Amen.